habwo mbwira mu nzu yanjye jewe mu nzu yawe utararega nyene uri harure gatatu wasohotse kwa Abeli kwa Nini rero burya Estane narindiriye ko woroherwa umere neza uranutse ukiva ku bitaro numva mega sinaguha inkuru itari nziza utaramera neza ku bisanzwe Chris arafunzwe sa nkubabarira Chris kuba wateje ibibazo umuryango wawe cyangwa kuba waneje ibibazo nanje nkubabarira ko wangeze habara nashobotse no gupima izina rya Yesu kuva ryari muzima n'abantu bigiye kuva ryari uhora ubona afata ibintu nk'ivyo harya nese mabasha ko mbwiye ngo nzana icyo kunywa none ibi ngiye nibyo kurya basi nanjye kuvugisha ukuri mbese aya bose koko yurubuka arambekera bose arambekera kuza gufata ngiri wanje arambekera rwose najya kumubwiza ukuri njya kuvuga ibyo yakoze kandi humura cane Estata kibazo nanyishe yoboneka kandi ntugumuyumvisha ko umenga ni wowe wabaye ikigeragezo kugira ibintu bigende nabi sinigira nimfasha ko hariho umuntu yo kwica umwezero wundi Imana itabishatse waje muri saro gute nari kuguma amakazi yanjye ndakuri wowe sinakubwiye ati ndindira hanze ngikukuzanira telefone yawe uca wihakaribo muri saro wanje bigenze gute nakubaka rero si ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe iri ni kuburiro ry'imanywa zose isaro yanje sa ivyo uvuga nivyo kandi ndabitahura cane nije nabaye ikijuju mu guta umwanya wanje nza gukora intashima Esther ko warakize bivuze ko bica bifuta icyaha nagukorera ugomba gukomeza kwihangana gushika igihe bizohurira n'icyaha nakoze Shadi canke wifisemo uruhara suis vraiment désolé ukanyuka nk'umushinzi jewe nuko nari mbuzi ivyo nkora mu kugira nze kubitayura umwana wanyu akazi naravye kubera mwebwe ariko ibintu vyo muri ko muranyishura hari ico bina kugoje hari amarene basabwa kugira ngo goze mvura umwana kobwa wanyu